Keti, urashaka kwicara kikuvako ugasubira mu rugo rwawe namuke bakakuvira mu buzima? Oya Jesse nkene gusubira mu mipango y'ubwicanyi. Kantore n'ukuri niyibere afise Imana imurinda, narabonye ko ntushobora guhangana nawe. Ahubwo mwebwe ni mumfashe ingene nova muri no migozi nitayemo umugabo wanje asubira ngirira icizere. Nyine umugozi nashaka gukuramo ivyo kwicara navyo nakubwiye kwino ncuro Kantore ategeza kubaho ndetse n'umwana wiwe. Ahubwo Kantore katumugira umunyavyaha nawe tukugira umwere. Nyine Kantore turamugira umunyavyaha nawe tukugira umwere. Umugabo wawe bizotuma kwizera hama Kantore amwirukane. Nyuma yo kumwirukana uzosigara utonye mu rugo rwawe. Ivyo bishoboka bite? Erega kubivuga biroroshe ariko kubishira mu ngiro ivyo nariko ndabona neza. Reka nkwereke telefone yabo batibe bamwe barungika kwica Kantore. Ubabwire ko ari umuntu turungitse bagomba kuyaga ivyo ngoka. Ivyo bwicaye navyo dushaka oya. Ahubwo turashaka imenyetso vyo guhindukiza urubanza. Hariya vite ona nomo yara wait. Biraboneka neza aha niho bamukubitiye. Imana imbabarire. Ugiye ngoma ndamukurikira usanga nayi kumutabara. Oya Ale, wakoze uko ushoboye. Usanganya bicanyi bagumye bagucunga kugira ngo ntubateshe ubwo bubisha. Biraboneka ko hari umuntu ari karankina kugira ngo anteshe umutwe. Ariko nca nibaza kubera ikare karakinira ku buzima bw'umugore wanje n'ubwa Kantore. Uni Kabeza umugore wanje namusigaranye inyamaswa. Reka telefone Keti yicunge. Telefone yanje nayisizeyo. Tugende.
hose ni ukuri ko Imana ubwoba jiwe buranyishe vyase ko njyama vyase ko nkora ikintu na kimwe yaba nawe ntiwongeye kumpamagara ngo mpamakuru basumbira uko biriko biragenda sinzi nimba uri n'amahoro cyangwa umeze neza ndakwinginze ukibona iyo message uhita umpamagara umbwira uko bimeze ndagusaba numva mfise ubwoba nabuze ikintu na kimwe cyo gukora Mabuja, namahoro. Mabuja chini hari. Twari kumwe ejo. Ariko habaye kutumvikana gato. Kuko yari yanse kutwishura amahera yarasigaye. Byabaye ngombwa ko twaka telefone yewe. Ariko twaricaye hasi turiyumvira. Tubona nta mpamvu yo kumutwara telefone. Akaba ariyo mpamvu twahisemo kuza ngaha. Kwera tumusubize telefone yewe. Kuko murabizi muri mwamaze kuturiya amahera kandi akwiriye. So ubwo rero niyaza muraza kumumpereye telefone. Mabuja, ko nagafise ubwoba. Nta mpamvu yo kugira ubwoba. Kuko twebwe tumaze kwirira akanoti kacu tuba dufise amahoro menshi nta kibi kiba kitugenze ahubwo nta mpamvu yo gushavura gerageza utwenge ndagusabye utwenge cyane kuko twenze usa neza ubujiji ndiko ndagira bahava bumwegera karambaraye reka manze ntekere utuntu dushoboka munga n'umwana hame ibindi ndabimenya ari uko umwana wanje ari ahantu hizewe Kwanza ugira icyo ufungura. Erega shirije nafunguye. Hari umugore w'umugenzi wanje yaceke murabugene mukigenda. Ntumbwire ko ujya mugore nasize hano ari we yaguhaye ibyo kurya. Mvuga umugore uwo. Oh mama Yvette. Oya. Ujya mbere yaciye yigira nta n'umwanya twamaraye. Urumva rero she kuba rero ko telefone yanje bajya bicanye bayitwaye naguhamagaje telefone y'ujya muhungu umwe yantabara cyasanga phone yawe wayibagiriye ngaha ko guca ndamurangira address kugira ngo agusange muhira akubwire nkurinde urigo ruzana ibifungurwa nimwahuye none Erega sheri je sinagiye muhira ibyo kujyana bikuye kuri restaurant nakubona niyakubura aragaruka ahubwo nyine sheri ndakubaza bajya abantu bashatse kukwica nta numwe woba baranahwihwishije kubyo umwibukana gatoya Erega sheri bankubisikiye umuganga ndiko ndatambuka kandi je ninjiye ataco ninone
nukuri nta muntu n'umwe nigeze mbona. None ujya mugore wewe yagutaye mu mutego. Nimero yewe nticamo. Sheri nta phone fisi. Umva nimero yewe no ironka gute? Sheri, uyu mama Yvette wawe sindamushaka. Kuko niyizewe na gato. Ubu n'umwanya wo gusaba Imana kugira ngo mve hano. Si umwanya wo kwikeka uwo ari we wese tubonye. Umviriza Sheri, turi hano kubwo abantu bashatse kukwica. Kandi umwanya n'umwanya bashobora kugusanga ngaha bakakumarira. Chef, nari ndakeneye gato ko twavugana aho hanze akantu gato ushobora kumfasha tukavugana. Boss, nukuri ko Imana uko baje baburanyije. Byase ko njyamba, byase ko nkora ikintu na kimwe. Ndaba nawe ntibongeye kumpamagara ngo mpamakuru basumbwira uko biriko biragenda. Sinzi nimba uri n'amahoro cyangwa umeze neza. Ndakwinginze, ukibona iyo message, uhita umpamagara umbwira uko bimeze ndagusaba. Numva mfise ubwoba, nabuze ikintu kimwe cyo gukora. Umviriza Kantore. N'umuntu ashaka kumenyekira. Urazi ko nakiti barenazwe kumwica. Humura. Iko ndakora amatohoza. Nina gico nene ndakubwira. Wowe gusa wicunge. Hama boss, mumbabareye cyane. Urabona turi abantu b'abagabo kandi abantu b'abagabo hari ivyo baganira abagore batabwirizwa kuvyinjiramo. Kuko nawe urabizi abadamu turabatunze, abadamu ni bamenywa miremire. Irirenze umunwa w'abagore riba rirenze impinga. Rero hamwe kare madame wawe yari yantumye ngo nze kukubwira yuko imfungwa zabonetse. Canza ndiruka nyene nk'ugwaje umugwayi nyene w'indembe. Ariko nshitse muhira naguye muyabira kuko nasanze babicanye bagwa ku mugandagura. Uribuka ko ari je namutabaye? Sinshobora kubibagira kuko inkozi z'ikibi ziguma mu mutwe dushobora kubibagira. Gusa rero agasorobo kamwe kahabaye bari kumwe n'umuntu w'umudamu. Umudamu kuuye ntashoboye kumenya gusa icyo nabonye coco yasa nkaho ari umubosi wabo kuko yari karabaha amategeko kandi bamuhamagara mabuja vyanyase mu nda. Ahantu nkaho rero hageze ubwizwa kugira ubwoba na mwarija barabicanye. Gusa nacyenda bukuntu ninja gatoyi kwero azivye mu minsi biragoye urimi gumwe ukamwe ivyufyu ejo bishobora kuyangara nka buri cyo nigomboza ica ndafata ka video ako ka video nacyenda gafata kugira ngo ejo hagize ibintu biba birebire ngico nerekana no kuri ahantu mvu ubwoba bwari bwanyishe no kuri kw'Imana. Iyo video ndayikeneye urayifise? Video nayifashe ndayifise. Reka nderungike muri telefone yanje. Ariko chef nawe ufata kutariko kubera jewe nagifashe kugira ngo wewe nyene wigirira amatohoza kandi ndakwinginze ndagusavye nshimitse ndatakambye ntubigire umudamu wawe kubera abadamu urabazi batwariya hejuru kandi cyane cyane abicanye nkabo kandi ikindi naco ubigende mu gahoro kuko twe nimba turi ngaha ababicanye nabo je namaze kubatinya ntawuzi ikintu bariko barapanga no kuri. Kevine, heko mwana ningoga kana nyaruka tugende. Tuzeni nashako shiringa huko meza. Nyaruka turatete na kwinginze.
umunyabyaha ahunga atakimwirukanye. Si byiza. Wari ubizi neza yuko nari bisubora. Basi wari gupfa mu telefone ukampumuriza. Nari manje gutora umwana ndamuhugisha ndamukure hano. Hama ibindi ngaruka kubikurikirana mu nyuma. Keti yarahaswe kwicwa. Ari mu bitaro yagarukiye ku cobo. Hari ico biziko? Kumbe yari yanyishuye message. Umviriza Kanore. Umuntu ashaka kumenyera. Uretse ko nakiti barenzwe kumwica. Humura. Niko ndakora amatohoza. Nina gico ngenda kubwira. Wowe gusa wicunge. Sanzi wari wandungikiye hoje umbwira ngo ni ntekane. Urambwira ngo wasanze ari abantu bagomba kuguhemukira. Ikindi wambwiye ukuri kurakora amatohoza. Wambwira amatohoza wakoze ico yagezeko. Haracasigaye ivyemezo bikeye kugira ngo nemeze amakuru mfise. Ico mbona twora baba bicanye imbere ya vyose. Uzi ko ari byo? Ahubwo nyene reka amatohoza here kuri bajya nyene. Usanga bashatse kumwica kubera yaragiye kubishyuza amafaranga yabahaye. Reka tugende kubaraba. None rero uraza aho baba. Kuki wihutira kuvuga ngo tuje? Konzo ujya munsi aho twabasize atari basanzwe baba. Wewe uzi gutaho baba? Oya, je nagira mu matohoza wagize. Uba wamenye naho baba? Gwino wicara hano tuvugana. Kantore, bajya abantu bakunyuruje mwamenyanye kuva ryari? Bajya abantu nababoneye rimwe nawe. Umunsi babona nanjye niwo ndababona. Pose, hari ikibazo? Kantore, wemeye tukabwizanya ukuri ndaza kukubabarira, kandi nta muntu n'umwe azomenya ibyabaye byose, kuko ndashoboye kuzivya ahavuye amakuru hose. Kantore, wo kungukira he urugo rwanje rusenyutse? Urabizi neza ko umugore wanje ntashobora kumuharika, kandi naho yopfa wewe ntiwomusubirira. Sindi buvuge ko ivyo uri kurakora byose ubikora undondera kwa mafaranga, kuko urabizi naho uzoba 10 million kuyaguha n'ibintu binyoroheye. Okay, tell me. Boss, urazi uri kurantera ubwoba. Umbwira isobanuro ya bino bibazo byose uri kurambaza. Insobanuro. Kantore, uno munsi hari umuntu yakuzaniye rapport. Iyo rapport ntushobora kuyimenya. Muraza kumumereye telefone. Yo, boss, ukize ucunyibutse.
uziko babahungu bashatse kunyica aribo bashobora kuba bashatse guhitana mabuja. Uno musi baje ngaha bambwiye ko yase kubahereza amafaranga yarasigaye baca baramutwara na telefone. Rero baje basanga sihari telefone we barayinsigira nayisize ngaha impande ya televiziyo. Reka ndayikuzanira. Stop. Byose ndabizi. Birumvikana ko ari bo bashatse kumugirira nabi kubera ko yabimiye amahera yarasigaye kandi shanda bitoye. Ndakeka kubonye ko atari abakozi ba Keti ahubwo n'abakozi bawe.